Aba n'abarundikazi batatu bafungiwe ku kibuga c'indege muri Kenya bahamaze imisi ibiri kuva ejo. Aba bavuye muri Saudiya bataburiwe itike y'indege itabashikana mu Burundi, barungitswe n'ikigo bita Ardawish, bagitabaje kandi case kubitaba, baratabaza ambasade y'u Burundi yo muri Kenya kugira ngo ije kubatabara. Bapfungiwe ku kibuga c'indege indani, ntibagira ico kunywa, ntibagira ico kurya. Reka mbanze basangize kwanza ijwi ryabo rya mbere. Bite Mugisha, uramahoro? Hama twe dufise ikibazo, ni jewe Toni nagutabaje nkiri kwa Muhanadi, ndi kumwe n'abakobwa babiri, umwe yitwa Ivona undi nawe yitwa Ivete. Namurya misi ko twagutabaje harya baradufunze, niyo mpamvu wabonye tutongeye kugusubiza. Bari baradufunze, nari kumwe na mama Erika. Hama ubu nabo baradufunguye, ubwo nyene bahejeje kudufungura baradukubita, bahejeje kudukubita baca baraturungika mu Burundi. Baturungitse itike ntiyadushikanye mu Burundi, twasanze baduhaye itike idushikana muri Kenya. Twashaka n'ukuri dufashe nk'abashikawe udutabare turabe ukuntu twova ino muri Kenya, turi ku kibuga c'indege muri Kenya. Mbe namwe ubu bukozi bw'ikibi, ubu bari ku kibuga c'indege muri Kenya babataburiye itike ibata mu nzira. Aba rero nimba muvyibuka neza, narigeze kubatabariza, muribuka aho ambulance nigeze kubereka batwaye umuntu agwaye. Aba bakobwa bari muri irya agence, naravuganye n'umubosi wabo arabagabaniriza ibihano, mu nyuma nshira babura kuri telefone, kumbe bari babafunze. Twashitse ejo mw'ijoro, dumaze indwi yose dufungiwemo ahantu. Izuba ryaradukubise riratwica, barazana abantu baze kudukubita, ariko kubera Imana naco batugize, bahise bonyene babona batodushobora turi batatu, baca baradusohokana. Baje kudukubita, baca baradusohokana, baje kudukubita. Ubu rero turi muri Kenya kuri airport, twabuze ukuntu tuhava, nta tike. Ego twashaka rero abo ukuntu bodufasha. Mugisha musaza wacu, ntituzi gusoma n'ibibazo byose twahuye navyo ni kwa tutazi gusoma. Telefone barazitwatse, n'ubu n'umumama w'umugira neza tubonye tuca tumubwira dutize telefone kugira tukurondere. Telefone si iwacu, n'umuntu tutiye. Aha bavuze yuko batazi gusoma, narinde basabye ko twoganira twandika canke kuko bari bamaze kuvuga ko network zitameze neza tudashobora guhamagarana, ndabasaba ko twoganira twandika. Hanyuma bacambwira ati nta telefone dufise kandi twe ntitwize, ati n'ingorane zose twahuye nazo muri Arabia Saudite ni kubera ko tutazi gusoma no kwandika. Barabatoteje nyine, namwe baravyumva nk'abantu nyene kumbure batashoboye kumenya, batari bazi kije imbere n'ikije inyuma, kutamenya amategeko nyene no kugaragara nk'abantu badafise ubwo bumenyi. Nibaza ko ivyo vyatumye batoteza cane. Maze kubabura rero jewe narandikiye uja mu gukoresha wabo, ashambwira ngo class ngo bakiri ngaha ngo muri company. Vyari bigoye uburyo nosubira kubarondera. Ikintu rero kibabaje ni uko usanga bano bantu batashoboye guha amakuru imiryango yabo imbere y'igihe kugira ngo bagume bandondera. Nari gukomera kurya Mwarabu, vyari kurangira babarekuye hakiri kare, mugabo baramaze igihe bapfunzwe. Ibuka kuva igihe ndabereka ambulance itwaye umuntu agwaye, hano nyene narabiberetse ku rubuga rwa Facebook Daniel Mugisha, nizere ko muvyibuka. Hano rero nashiye ndamusaba kumpa umwirondoro ukwiye, ndamubwira ati mbwira amazina yawe, izina rya mugenzi wawe, ikigo cyabarungitse, mwitonze muvuge neza, kuko izi audio nizo bandunyikiye ubwa mbere bakimbwira ingwane bafise. Mugo nanje maze kuza ku murongo rero nashesha kugira ngo twivuganire neza. Mwibuke nababwiye ko ata network bafise, nta telefone bafise, niyo batiye twavuganye barungika audio imwe ku yindi. Nshaka amazina ndabumvishe ukuntu babigenjeje, kandi bino bintu biratwara umwanya, muri hangana. Ni jewe Toni turiko turavugana. Hama ukuntu vyagenze, bibuka ko ubwa mbere nagutabaje ndakubwira ibibazo dufise. Hama ubu barongeye bari badufunze, bamaze kudufunga turi abakobwa batanu, jewe na Usina.
na Ariera. Bamaze kudufunga Ariera barabakuramwo na Husna barabatahana, dusigara muri urwo ruzu turi abakobwa bangahe? Batatu. Bamaze kudusigara turi abakobwa batatu, indwi yari iheze twugaraniye aho hantu, niho twagiye tubona ejo mu ma saa tatu z'ijoro niho bahise baza ngo nimutore ibintu byanyu byose mugire gute muze. Turabavuga ati none amafaranga yacu tuzoyabona gute? Ahubwo bahise batwereka imipanga bavuga ati mwase kuva ngaha ahubwo tuca tunabicira ngaha. Kubera natwe gutinya twese tuvuga ati reka dutore ibintu byacu tugende tunyage iki ubuzima bw'iwacu. Tuca turatora isakoshi tuca turaza, baca badutaburira itike ya Saudi. Itike yo muri Saudi dushikanye ngaha muri Kenya isaha 9, niho twashika ngaha muri Saudiya. Muri Kenya niho twashika ngaha muri Kenya isaha 9, kugeza niyo saha turikicaye ngaha twabuze ikepfo n'icya ruguru, ntiturafungura kugeza izo saha 9. Kuva ico gihe ntiturongera gufungura. Ego. Okay, mugiye kuza baranyishura ibibazo nabajije kubera ko mudashobora kumpamagara rero. Mwageze ngaho muri Kenya ryari, mufise ibibazo bimeze gute? Mundungikire audio imwe munyishire kugenda ndababajije. Mwageze ngaho muri Kenya ryari canke mwahageze ryari, mufise ibibazo bimeze gute? Nshaka munyishire kuri kino ndabajije ati twavuye muri Saudiya bigenze uku, ati hano dufise ibibazo bimeze uku. Musi iyo audio nyenda barungikiye ca munyishura kubera ko tudashobora guhamagarana, mugerageze munyishuri neza. Umwe wenyine aravuga nta kibazo abimbwire neza. Ubuze kuvuga gusumba mwebwe, umuri mwe mitore mwe mwashobora kuvuga neza gusumba mwebwe akabivuga neza. Aya majwi yanyu niyo nza gukoresha mu kubatabariza. Ntagucire mu ijambo uvuze kirya kigo ndakibuka nanje kirya kiganiro nagikurikiranye, hama twebwe kontra ntago twebwa imare kontra twari dufunze amezi 5. Hama ikindi naco twebwe burya tugiye kukurondera ariko twarondeye Mariamu yase kutwitaba, niwe turondeye nawe ibyo twishura ntibyumvikana nibyo tumubwiye. Murakoze cyane, audio muyirungitse neza. Hanyuma ikindi kibazo ca nyuma, urumva ko nimba navyumvise neza, urumva ko nta yindi tike mufise ibakura ngaho kubandanya mu Burundi. Urumva babahaye tike kugira bakorere ikibi ibakura muri Saudiya ibageza ngaho muri Kenya. Ikindi kibazo, mwe hariya muri Saudiya mwari mumaze igihe kingana iki? Mwari mwamaze kontra? Ndibuka sindagarukana ikiganiro twagiranye mugabo mwaratabaje, narabishize no ku rubuga mukoma induru muri ko murakubitwa, muri ko murahohotegwa. Ndashaka no kuduza n'amajwi bibaye ngombwa cengesha muri commentaire abadukurikiye bakabibona ukuntu mwahohotewe. Mugabo ikibazo canje, mwari mwamaze kontra, mwaratabaje kijya kigo canyu Ardawish. Ubu tuvugana mwavugishije Ardawish murayibwira ivyabashikiye, mwavugishije Mariamu niwe atwara Ardawish. Mu minsi heze tumaze kwerekana abantu bagiye Dubai baciye muri Ardawish. Nikindi kigo bitane bari yihona Ardawish ndiye gikuntu cyitwa. Hanyuma bahura n'ibyago baridogera Ardawish yuko ataco yabafashije barungitse muri Dubai, kandi ntibari kubakorera umushahara bari basezeranye. Ibisinda bigaruka ko mugabo ngo mandabaze namwe ho bari baridoga ngo ntibafashije. Muba mwabwiye Ardawish murayihamagara murabwira ati twebwe indege yatuzanye idutangaha muri Kenya, nta buryo dufise bwo gushika mu Burundi, nimudufashe ukuntu turonka itike y'indege idukura ngaha muri Kenya gushika mu Burundi. Nimba mutayibabwiye rero ca muntu mbaje ndababwire canke imwe mubabwire nimunyishure, hanyuma duce nshindabaza akabazo kanyuma
igikurikira no kuca nabitangaza nongera ndabihereza ambasade y'u Burundi aho muri Kenya baze babarabe bafashe mutahe kuko ibiko bashikira byose si ubushake bwanyu mwabanje gufungwa babima akazi none ubu naho bariko babataye mu gahinga mu nyishure ni ibibazo bibiri navuze byinshi mugabo igihe mwari mumaze muri Saudiya nimba kandi mwaratabaje Ardawishi naguciriye mu ijambo uvuze twebwe twarigeze no gusara tuvuga ati nimudoreze telefone ibibazo bidushikira abiwacu ntago bagira gute babimenya. Mariyamu niwe yavuye mu Burundi yiyizira muri Saudiya avuga ati ntago bemerewe gutunga telefone kandi tugiye no ku kazi nta telefone twemerewe kugira gute gutora. Ibyo byose turabyihanganira turavuga ati reka turabe yuko twomara kontra tureko tuzogira gute tuzotatura amahoro, ariko ibyo byose ntago bigera bagira gute ntago bigera babibona. Mariyamu amaze kuza mbere yaragiye avuze n'amajambo mabi mese aradushwanira ngo ntidukora kandi twebwe ntitwanafungura. Urazi gukora akazi sha musaza wacu udafungura, ariko ukavuga ati reka nihangane tudasi. Mariyamu ntavyigeze agira. Hama ntarandiriye cyane nino ahantu bataburiza amantu amaviza amatike y'indege bamutelefonye kuva kare n'ubu ntago kuva mu gitondo ntago aradusubiza. Ego ibi bintu by'akarenganyo gakorerwa abarundi n'abarundikazi bari muri Arabia Saudite n'abarundi bari muri Dubai biri mu bintu vyatumye nza ndabaronderera ahantu batabarenganya. No kuvuga nk'abantu baja muri Dubai ndabafasha nk'ubu hariho promotion yo kuja Dubai mu makampani meza amwe ugira n'ikibazo tugatelefona tukakuvugira tukavugana n'abantu baba gukoresha. Ingorane ziba kuri aba bantu ni kubera yuko aho bagenda nta nimero zabo twadufise ntidushobora no kuvugana, usanga no kuvugana nabo bitugora. Ubu rero hariho promotion iyi mubona ngaho mu maso yanyu ni promotion y'akazi Dubai. Ni mwisomere bavuga ko bakeneye abafundi abubatsi bubaka amazu 50 bakaba bakeneye n'abayede. No kuvuga abafundi umushahara ni 1300 c'amadirihamu aya navundwa amajana 350 mu madolari y'abanyamerika. Abakora amasaha 8 inyuma y'amasaha 8 hari amasaha bitama ajya yiyongera kwa ama heure supplémentaire bakora heure supplémentaire aya ntazwi mugabo nayo nayongera ko umushahara. Abayede bahembwa hakene abayede amajana 2 bahembwa amajana 3 y'amadolari ku kwezi. Aba baca bamenya vyose, ariko hariho naho usanga babarengereza ko aya majana 3 mugabo ugasanga baca bigaburira. Sivyo gusa hariho harakenewe abashefu baba mu mashantiyo nyene bazi icongereza neza. Abantu b'umushahara wabo urarenga amajana 4 hafi amajana 50 y'amadolari y'abanyamerika. Ariko aba hariho babwiza kwanza gukora ikibazo ugomba kugira ngo ubimenye byose. Rero kuko ndabivuze nyarutsa urahamagara kuri nimero amajana 257 61 99 49 izina witabwa n'umukenyezi yitwa Jacqueline. Ushobora no kumpamagara nanje ntacyo 358 46 58 38 314 amajana 358 46 amajana 314 jewe nyene Daniel Mugisha ndakwitaba. Reka nabwire mu gifaransa iyi nimero muhamagara ko ni plus 257 61 79 49 canke 257 61 79 49 amajana 257 61 99 witabwa na Jacques. Bantu banje ari ibintu bigoye. Uyu mubona niwe bita Mariyamu afise. Bantu banje ari ibintu bigoye. Uyu mubona niwe bita Mariyamu afise ibigo bibiri. Ikigo kimwe Ardawishi ikindi bakita nimbari na ndakibuka gisafirisha abantu Dubai.
ni ukuvuga afise ibigo bibiri bishaka kwitiranwa. Uyu ejo bundi narashoboye kubereka ibigo vyiwe vyose, hanyuma ndababwira n'amabi yiwe. Ni ukuvuga abantu bose arungika mu gihugu ca Saudi Arabia ntabakurikirana, abarungika muri Dubai nabo nyene ntabakurikirana, bose bararira. Narigeze kubaza uwo muntu uwo ari we. Mariamu ni umwarabukazi adakwiye neza, muramubona umenga ni ikivyagwa canke ni umudimudimu sinzi ukuntu babita, ntumbaze. Ariko ni umwarabukazi, muramubona namwe. Ni umwarabukazi yapfuvye, si n'umurundi, ariko aza guhohotera abarundikazi vraiment, kandi wewe atari n'umurundikazi n'ukuri. Murumva ko ari n'ibintu binababaje. Uyu rero ingorane ziwe ni uko niyo bamutabaje atabatabara, kuko mwavyumviye imbere yo kundondera nama ndababwirije bano bantu, imbere yo kurondera jewe tangira mu telefone abantu barungitse ngaho, je ico ndabafasha gusa ni kubatabariza, ntibaze bavuge ngo ntibabibonye. Nk'ubu je nca ndabitanga kuri Ardawish, ntibashobora kuvuga ntibabibonye. Aho babigeze ngaha rero nta wundi muntu wo kubatabara, bamaze amezi bafunze. Mariamu yaritoye wenyine aragenda aragerayo, aho kugira ngo abafashe bavuga ati nimubafungure batahe mubafashe, wewe yavuze ati funga funga mubake na telefone. Inyuma y'igihe kirekire batabaza kubw'Imana badapfuye, ngabo batashe imbokoboko, batashe nk'abavuye kuragirira inarume. Murabona ingene basavye, namwe murabona ko atari aba diaspora bavuye muri Saudiya, kwa kundi abantu bagenda bagora udupataro bambaye neza, murabibona. Batashe baracakaritse, batashe bacafuye. Urumva bino bintu birakwiye yuko hobaho umugambi wo kuburanira abantu n'ukuri, ku buryo bageze mu Burundi baca bagenda kwitura ubutungane, kuko bagenda muri Arabia Saudite bagiye gukora bagatoterezwayo, bagataha imbokoboko, bamwe bakagenda bafise amadeni, abandi barahuye n'ibyago bitandukanye. Ibi byose bisaba ko bikemuka. Mu gukemuka rero ni uko hajaho aba avoka bashobora kubaraburanira, kuko nta ibi bintu yaba leta ntakibikora, kuko leta ikikora ni kugira partner n'igihugu, ni kugira amasezerano n'ikindi gihugu, hanyuma amasosiyete nayo aya ma agence agatangiye gukora ivyayo byo kubarungika hariya bikorera business. Murumva ko ni umugambi mwiza, leta irafasha abagore n'ukuri kugira ngo biteze imbere. Je iyi politiki yo indayemera yo kurungika abarundikazi muri Arabia Saudite n'ahandi hose, kuko ni politike yo guteza imbere abanyagihugu gusa, ntibikorwa neza. Nkaha yaba hariho uburyo baca bano bakobwa baca bakurikiranwa neza, bakamenya buri kwezi ngo bahembwe, utahembwe canke ubuze amezi abiri ku telefone ukwezi, kujya kuntu batabaza bakabatabara, bagatelefona bose wiwe, ibi bintu vyogenda neza. Je ndabona ukuntu vyogenda, bano bakobwa umuntu akazara abatelefona. Burya je bashizeho umuntu canke babiri bajejwe gutelefona abakobwa buri ndwi, buri kwezi vyibutse, okay, buri kwezi abakobwa 1,021,000 ibihumbi 21 bari hariya. Hari abakobwa 21,000 bari hariya, abo nibo batelefona. Uwo batelefona muvuganye amajambo abiri kumva arakomeye ati nta ngorane, ugaca umureka. Ubu umeze ufise ibibazo agaca akubwira ati mfise ibibazo, ukamutebako. Uwo bazunguruka, je ku munsi no telefona 1,000 no gitelefona, nkababaza gusa umeze gute, ubu barakugaburira umeze gute, akambwira nkumva, kuko nje no incamake, niyo mbwira incamake gusa nkumva ivyo ambwiye. Okay, niyo badafise telefone baje bakoresha babo bababwiye bati mwebwe muzokwama mubaha telefone buri ndwi, bavugana n'imiryango yabo, bakabigira itegeko nk'uku bobikora. Ariko igituma ubu batabikora, Mariamu yaragiye ababwira ngo ntimubahe telefone. Urumva, mubice, mubapfunge. Urumva umwarabu umugesera yumvise umubwiye ngo ntuhe telefone uyu yobigenza gute ko mubazi? Ega se abantu barabu ni amashetani, Imana imbabarire, ni amashetani s'abantu. Urumva ni gusongera isibe. Ariko none leta y'u Burundi vraiment ntimwo kwikubita agashikwe, kuvaho nagasemerereye ndababwira ati nimubwire aya mashirahamwe ategeka abarabu bahe telefone abakozi.
uwitwa Meritus yatwara ikintu bita ishyirahamwe bita Mega, uruhurirane rw'amashirahamwe nayo nyene barundika hariya muramva ukuntu bidoga, yambwiye ngo urumva ngo baca batoroka, ndafise ikiganiro twakoranye ngo baca bazitorokera, none ubu ntibatoroka. Aho kuvuga ati wowe ushobora kuvuga umuntu ngo yagwaye ngo acagwara ngo ari, ahubwo uraba ikintu gituma agwara, aba yariye iki, niyi gituma agwara. None nimba utamugaburira, nimba umukubita, nimba utamuhemba, nimba umufata nk'iyarara, bibura gutoroka gute? Nimba umuhemba makeya, muhemba umushahara ukwiye, reka kumukubita, mugaburire, agwaye muvuze, hanyuma urebe ko atoroka. Wewe aho kuraba ingwara ituma, wewe uvura ingwara canke uvura igitera ingwara. Aha mu Burayi twebwe narabonye ukuntu bavura bitandukanye no muri Afurika. Muri Afurika ugiye kwivuza malariya baca baguha umuti wica malariya kugira ntigumikwira mu mubiri. Hano gituma tutagwara cyane mu bihugu vy'Uburayi, ugiye kwa muganga batangira gukorera ibipimo vyimbitse, bakaguhera kugupima no mugwara, bagatangira kuraba icyatumye ugwara. Mu kukuvura rero ntibahera ku ngwara, bahera kuvura icyatumye ugwara, bagateba bagashika ku ngwara. Niyo mpamvu usanga mu Burayi batagwara cane, aha muri Europe si mwijuru mugo ho wumva ubuvuzi buteye imbere. Rero muri Saudiya naho ngo baca bazitorokera ko telefone, aho kubwira abarabuti none batoroka kubera iki, none barabakubita bobura gutoroka, babiminja bobura gutoroka, baragwara ntibabavuza bobura gutoroka, babima imishahara bobura gutoroka, raba ukuntu babapfunga bobura gutoroka, babafata ku nguvu bakabasambanya. Hirya y'ejo naramuberetse ngaha abo basambanije, sivyo? Bobura gutoroka yitwa nde? Je nzanye amakuru nzana n'ibimenyetso, singuyu uwo basambanije hirya y'ejo, nguyu singuyu basambanije. Uvuze ngo mwene wanyu ngo ntuze yapfuye, sibo bayamwishe, murambabarira namubereke mubone, singuyu uwo ni bamusambanije ku nguvu. Ntari kararira ko induru ntiyabuze kimutabara, nguyu. None nkuyu arose hatorokera yobura gutoroka, tuvugisha ukuri mu abantu, nguyu mumbabarire. Uyu arose ukuntu atoroka yobura gutoroka, mumbarire. Yaranditse message avuga ukuntu vyagenze, aravuga ukuntu bamuhohoteye, ukuntu bamukubise, gushika naho atoroka aragenda, gushika naho bamusambanya gishenzi, baramubabaza bamusambanya cane gose. Ibintu biteye isoni, urumva ibintu biteye isoni. Nguyu aravuga ati baransambanije ku nguvu nk'abantu, singuyu. Cende ngira amakuru n'ibimenyetso, nta bintu byo kubesha je ngirana. Iyi nkuru rero Njya mu ijoro rya 8 niho uwo mugabo yaza aransambanya, aca ibinini umunani nivyo yamaye byose ca ndabimerera rimwe. Ubu numva amakuru sinegura bikorejwemo n'ayo makofe y'abapolisi. Iyo foto nakurungikiye, iryo ni kofe umusaya wari wavyivye. nta vyinshi ndinda kuvuga, none gabasha ndabeshe uko siko kuri. Ca mumbwira umuntu nk'uyu arose ukuntu atoroka yobura gutoroka gute? Arara aransambanya ijuru ryose, agize Imana agacika aho hantu yobura gutoroka. Ubu rero baramwirukanye bamuta hanze, aho agiye hose bakamwirukana, gushika naho wamutoye mu nzira yarazi ngo aramukijije ngo agiye kumuha akazi, niko ntabimvise vyose, ari we yagiye kurara aramusambanya ijoro ryose. Hanyuma ngo baratoroka, bobura gutoroka kubera iki? Ahubwo nanje nama ndababwira ati ahantu nkaha ubonye wo hapfira yanyage, kandi ndi umuntu wa mbere abahanura ati kirazira gutoroka, ni bibi kandi vraiment gutoroka nta nyungu yabyo. Ubwo ubonye wo upfa, none wokwemera ugapfa, uyu urayanyaga aho gupfuye umunsi wopfa ejo. Nguyu barara baramusambanya ijoro ryose, hanyuma ngo yobura gutoroka. Ahubwo yitwa Ininahazwe Aline, avuka ku Muzinda, yasafirishijwe n'ikigo bita TGS cyo mu Carama,
naragerageje kumukurikirana, ubu ari kuri ofisi, siniba ndabibabwira kuko hari igihe umva byambanye byinshi. Ubu ari kuri ofisi, yarashoboye kujya kuri ofisi, mugabo n'ubundi nubwo ari kuri ofisi ntari ku kazi, aracyafise ingorane. Reka nibandanirize rero, zamura bafasha rero. Reka rero twisabire ikigo Aridawishi ca Mariamo. Turazi yuko muvuga ngo ni icy'abantu ngo bakomeye cyane. Aba barundikazi bagorewe muri Kenya, nimba ari mwe mu bahitiki, nimba ari ambasade y'u Burundi bagerako, kuko n'umuvyeyi nyene ibafashe, ntibagume bapfungiwe muri Kenya. Gira amahoro. Uyu munsi turi tariki 9 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026, bahashitse ejo itariki 8. Ngomba nshireko amatariki, ntimeze mugire ngo ntimwabonye inkuru ngo niyakure. Ingoma ndayitanga ashoboka hose. Mu kurangiza, umuntu afise inimero ya ambasaderi wo muri Kenya ayimpe, apana ijyayo kuri website, inimero prive muyimpe, ndamwihera amakuru, hanyuma adufashirize uwo muntu. Reka mbere ndavyandika ubu nyene ntaranavyibagira. Umuntu afise nimero ya ambasaderi wo muri Kenya ayimpe ubu nyene, ndamuha amakuru yitabarira abarundi. Ngira ameze nka Wirinyamitwe. Wirinyamitwe yadutabaye ejo bundi muri Ethiopia, yarantegereje cyane kuri wa muhungu wari yasaye, yaragwaye mu mutwe. Hari abandi bakobwa namuhaye bukeye haheze iminsi 2, nawe yarabatabaye, bo baciye bitahira, nta no kumbwira ko bagiye. Navyo birambabaza, mugabo ntacyo. Barageze mu Burundi narabimenye, abakobwa 2 3 naciye inyuma ya wa muhungu, naramutabaje ku bandi bantu, nabo baratashe, mugabo nta no kumbwira ko batashe. Imana irihangana. Nzamurambarira ko mwashize mu Burundi. Okay, kuko byo nabikoreye mwibanga, sinenze kubitangaza. Yeah. Uh, okay. Yeah. Ndahejeje. Aha ndazi nimero muyimpe, ambasaderi ndamwandikire, ndabitanga ahantu hose hashoboka. Aridawishi ndabibaha. Sava. Munyaruke. Nimero yanje muyishirako ni iyi 358 46 58 30 358 31 Daniel. Okay. Thank you very much. Nizere ko mu kanya ibintu biza kugenda neza. Ngarukize ngaha.